Tubahaye ikaze kuri kya kinyamakuru canyu Inkuru Sport cama kibashikiriza ibintu bishasha. Ukaba usanzwe uri mushasha ukore subscribe, like, share na comment kugira ushobore kubandanya tubana mu biganiro byacu tubahereza buri munsi. Turahaye ikaze, tukaba dufise rero ibintu bishika kuri 10 biriko biravugwa cyane haba hano wacu mu gihugu cy'u Burundi canke se hanze yaco tugomba tubashikirize. Ukaba rero utarakora subscribe ni wo mwanya wo gushobora gukora subscribe kugira dushobore kuba ku munsi wejo itariki 31 z'ukwezi kwa kane intamba mu rugamba zari ziramutse zikina urukino zahuriyemo n'umugwi wa Chad aho bariko barakina isaha 9 zuzuye hariya kuri stade Intwari. Nurukino je kwaje kuba rutangura isaha 10 zuzuye neza aho stade Intwari yari yuzuye, aho igihugu cy'u Burundi cyashoboye kuba gisezera Chad ibitego bicika byose ku 8 kubusa. Ni ibitego bine bashoboye kubatsindira hari iwabo mu gihugu ca Chad. Mbere abafana babo bashaka gutera amabuye abakinyi b'intamba mu rugamba, ariko kubera iby'umutekano bararungitse birenze cika kuri zine zirabatangira, naho yatewe ntaco babaye. Ku munsi w'ejo rero intamba mu rugamba zashoboye kuba zitsinda ibitego bine, harimo ibitego bibiri by'umwana yitwa Bienveni yashoboye kuba atsinda double, atsinda anezeza abakunzi b'intamba mu rugamba, na Jean Claude yaje kuba aronka igitego kuri uwo mwanya. Mbere haza kuboneka n'undi mukinyi asozera baca baronka ibitego bine byose kubusa ikipe ya Chad itayikoreye amaboko. Rero ni inkuru nziza ku Barundi n'abarundi kazi bari hirya no hino ku isi hatandukanye kuba Burundi bwashoboye gushika ku ma groupe de phase. Tubutse uko Burundi bwari bwakinye ayo mafaze preliminaire kumvoza uko bari baduze ibanza hejuru, biza gutuma Burundi bushobora kuba bugenza gute buja gukinira muri ivyo bintu. Gusa tubakeze ko baraye bashoboye kuba baronka iyo nsinzi. Ikintu kigira kabiri, umugwi wa Kongo bitunguranye cyane wararonse itiye yo gukina igikombe c'isi usezera igihugu ca Jamaica. Ni igitego kimwe bashoboye kuba baronka. Kongo rero inyuma y'imyaka 50 ningahe bashoboye kuba bongera kuronka itike yo gukina igikombe c'isi, aho bamaze gushika mu phase de groupe kugira bazoshobore gukina igikombe kizotangura ni mu kwezi kw'indwi hamaze guhera amashampiyona y'ibihugu bazoca baja gukina igikombe c'isi. Kurigira gatatu umukinyi Lionel Messi yashoboye kuba kwiza amagori majana 92 mu rukino ikipe yabo yari kiratsinda, aho Lionel Messi yashoboye kuba atsinda igitego mbere atangana assist. Guco Lionel Messi nawe murumva naho ari karasaza yuko ashobora kuzokwiza ibitego igihumbi mu gihe yoba atadendewe ikiyonga hebe football. Kibigira kandi ni Enrique umukinyi asanzwe akinira umugwa wa Brazil, asanzwe ari Real Madrid mugabo yatijwe hara mu France. Yaraye akoze ibintu by'ibitangazaho, yaje kuba yinjira mu mugwi wiwe wa Brazil ku munota ushika 70 yaje kuba atanga assist, akorerwa penalty mbere biza kuba bituma umugwi ushobora kuronka intsinzi. Ariko kubera uyu mwana usezerano wa Real Madrid, ikindi womenya no kinyuma y'urukino haje ko baboneka ifoto ya Enrique Luka Modric bari bahangaye mbere na Vinicius bameze nk'abariko baratwenga abigeze ko bakina mu mugwi umwe wa Real Madrid. Nsaido ntibazonkiza umuregende niwe muregende mu Burundi yamaze ko bari karakinira imyaka irenga 20 umugwi w'intamba mu rugamba, akaba ariwe yambara inimero y'isezerano yanditse ko ibiharuro 10 mu mugwi w'intamba mu rugamba. Kandi ejo mu gihe haje kuba ukukombora akinjira Yusufina Nyange n'uwo Saido, haje kuba umunezero mwinshi ku bafana b'intamba mu rugamba, mbere binezeza abantu benshi. Kuvuga igihugu ca Italiana naco caje kwa gitangaza abantu, aho congeye kubura itike y'igikombe c'isi inshuro zishika kuri 3 zose ndashobora kuronka igikombe tike yo kurokina igikombe c'isi, aho haje kuba ikibura muri 2018, ikibura 2020 na 2026 byanse Italia mu isengere. Ni kuvuga rero ikintu kigira indwi twateguye gushobora kubabwira, ni kuvuga n'umukinyi Kylian Mbappe yabwiye ibitangazamakuru ababwira ati umugwi wa Real Madrid muri Espagne nk'isengero, kuko abantu benshi barawukunda cyane bawitaho, kandi bisaba ibyo uvuga n'ibyo ukora muri Real Madrid kuko ubyitondere, kuko usanga abantu bahora bavuga amajambo menshi kandi uwo mugwi wawe witeguye cyane. Ni imigwi myinshi igera hari Santiago Bernabeu igashobora kwerekana yuko ifise ubwoba mbere inatinyitse bivanye n'ibyo iba iriko irakora. Kuvuga ikintu kigira 10 no mukinyi yitwa Kamavinga yaje kuba atengura abantu anabatwenza, abwira umukinyi yitwa Michel Olise asanzwe akinira Bayern Munich, amubwira ati cuti mwe nawacu turavandimwe ko turimo turakinira uyu mugwi w'igihugu cacu, ariko
muri iyo ndwi iza ntibizoba byoroshe aho uzoba uri kurakinira umugwi wanje nkinira uwiwanje ntibizoba byoroshe nibyanagenda nibyanakunda no kuguru no kuvuna ariko ngashobora kuba ndonka intsinzi nkabandanya muri Real Madrid. Waba utarakora subscribe kuri channel yiwacu, kora subscribe kugira tubandanye tubana, haba kuri YouTube Inkuru Sport, haba kuri Facebook wandika Pafj info, TikTok wandika Pafj, aho hose urahadusanga kugira ushobore kubana nacu. Muri chaîne ya WhatsApp ni Inkuru Sport, naho nyene ukore subscribe. Ikintu rero kigira 10 cyashoboye kuba tubategurana mu kinyitwa no Sadiki w'umukongomani, aho yagiye kuba akina no kino na Jamaica yitwaje Bible mu isakoshi yiwe. Iki cyari tangaje cyerekana yuko bariko barasenga cyane bifuza yuko bosezerera uriya mugwi bakashobora kuba baronka itike yo gukina igikombe cy'isi, kandi baraye babishize ko abakongomani rero bakeze muri iyi minsi bashoboye kubaronka rino tike. Kini gitangaje cyabaye muri Kongo nuko wa mukinyi wa mufana yahora ahagarara akaduza ikiganza akagira uya umwe batazira ngo ni Rumumba yaje kubura abura visa, ntibyashoboye gushika uko ashikayo. Ariko rero haje kuba haboneka undi mujama yaje kuduza ikiganza, igice cya mbere kirahera, igice cya kabiri ariko byaboneka yuko ari umuntu ameze nk'urembye cyane kuko yaramanitse ikiganza araruha cyane. Mwakoze rero mwese twabanye, niwagiye gukora subscribe, like, share na comment. Dukuvuga kinyamakuru tubashikiraho amakuru ashushe y'inkino, tubashikiraho amateka y'abakinyi. Tugire muri commentaire niki wifuza ko tukuzanira, oba wakunze video isangiza abandi, kora subscribe, like, share na comment. Mwakoze rero mwese twabanye, ciao ciao, naho utaha tuganira ku zindi ngingo.